Hari ikintu kibabaza abantu benshi ariko ntibakivuge, gusuzugurwa. Uba warigeze kuvuga abantu ntibakumve canke ukinjira ahantu ntihagire umuntu n'umwe aguha agaciro, ukibaza uti niko abandi bakora jewe ntoba nkora. Ariko ukuri nuko icubahiro ntikiza kubw'amahirwe, ahubwo icubahiro kirubahwa. Kandi hari ibintu vyoroshe cane bishobora guhindura uburyo abantu bakubona. Rero muri video ngira ndakwereka ibintu bitanu bikomeye cane, nimba utanguye kubikora kuva uyu munsi nuko abantu bazotangira kukubaha bagahindura ukuntu bahora bakubona muri societe, ndetse wanashaka abantu bagatangura kukumviriza ibintu uriko urababwira. Ariko ndakubwiza ukuri, icanyuma muri ibintu bitanu nico gitandukanya abantu basanzwe n'abantu bubashwe cane. Rero reka tugende ku kintu ca mbere ukora hama abantu bagahita batangira kukubaha. Ikintu ca mbere nuko wovuga make ariko ukavuga ibintu bifise insiguro. Abantu benshi uzosanga bavuga cane ariko ukazosanga abo bantu ntibumvirizwa. Mbega babaza yuko vyoba biterwa n'iki? Impamvu batabumviriza nuko ari abantu bavuga vyinshi kandi bakavuga vya bintu bitagira agaciro. Mu gihe rero uzosanga umuntu yubahwa nuko uzosanga ari wa muntu avuga make, ariko iyo avuze nuko uzosanga abantu baca bumva harimo ikintu gikomeye mw'ivyo bintu ariko arababwira. Rero ntuvuge gusa kugira ngo uvuge, ahubwo vuga igihe ufise ikintu wumva ukongera ku bindi abantu baba bavuze. Rero mu gihe uzoba utangiye gukora ivyo bintu nuko abantu bazoca batangura kugutega amatwi, batangire kukumviriza, usange bagiye no kukubaha cane. Rero mwige kuvuga make ariko muvuge make, uvuga amajambo make arimwo insiguro, arimwo ibintu birashe cane kandi arimwo ibintu vyubaka, niho uzosanga abantu bakubashe. Reka tugane naco ku kintu ca kabiri woshobora gukora kugira ngo abantu bakubahe. Ikintu ca kabiri nuko wokubaha abandi imbere yo kubahwa. Abantu benshi uzosanga bashaka kubahwa ariko nabo ukasanga ntibakeneye kubaha abandi, ariko ukuri nuko icubahiro ugitanga hama nawe ukabona kugihabwa. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu wabuha abandi ukabubaha mu majambo uvuga, mu buryo uvuga, mu buryo canke ukabubaha mu buryo uzoba uriko uravugana nabo, canke ukabubaha ukuntu ubafata, nuko n'abantu nabo bazoca batangira bavuge bati urya muntu n'umuntu afise indero. Kandi ico nico gituma baca batangira kuguha icubahiro. Rero mwige kubaha abandi mbere yuko musaba icubahiro. Wewe banza wubaha abandi hama nabo ubone baze bakubaha, inyuma niho ibintu bizoba bimeze neza. Reka rero tugende naco ku kintu ca gatatu wokora kugira abantu bakubahe. Ikintu ca gatatu wokora kugira abantu bakubahe nuko wogira imipaka. Iki ni ikintu abantu benshi batinya gukora, naco nukwanka. Abantu benshi uzosanga bavuga bati ego kuri vyose kugira ngo bashimwe, ariko ukuri nuko umuntu yemera vyose ntashobora kubaho. Umuntu wubashwe nuko azoba ari wa muntu azi kuvuga oya, azi ico yemera n'ico atemera. Uwo umuntu yubashwe nuko atemera abantu kumurenza urugero. Rero mu gihe uzoba ufise imipaka nuko n'abantu nabo nyene baca bamenya aho bagarukira. Kandi ico womenya aha niho icubahiro gitangurira. Rero mwige kugira imipaka kugira ngo nyamba ari ikintu ubona umuntu akubwiye ubona utagikeneye uvuge ati no, nyamba ariko arakujana mu bintu wumva utumva umuhakanire. Navyo ni ibintu bishobora kuba byo kugirira akamaro mu gihe buri wa muntu ugira imipaka, kugira ntihagire abantu bashobora kukurengerera usange bakujanye mu bintu utagomba. Hamba nimba ushaka kwiga uburyo bwo kwiyubaka no kubahwa hamwe no gutsinda mu buzima, nuko wokora sabone kuri ukuri ku mafaranga, kuko hano niho twigisha ibintu vyoroshe cane kandi tukaba tuvuga n'ibintu bishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Rero namba ryo baryambere tuba tubanye muri iyi video canke kuri urubuga, nuko no kwibutsa gukora sabone. Hama reka tugende ku kintu naco ca kane wokora kugira ngo abantu bakubaha.
ikintu ca kane nuko wokora ivyo uvuga. Abantu benshi uzosanga bavuga ibintu vyinshi ariko ivyo bintu ntibashobore kubikora. Iki nico gituma bazohita batakaza icubahiro. Rero umuntu wubashwe nuko avuga gake kandi akavuga ibintu agahita abikora. Mu gihe utangiye kuvuga ibintu hama wahita ubikora nuko abantu bazoca batangura kukwizera, batangiye kugirira icizere. Kandi ikintu womenya nuko ukwizera nico kintu umuntu yubakwa. Rero mwige kugira ibyo muvuga mubivuge hama mubone kubasha kubishira mu ngiro, nivyo byo bagirira akamaro. Ikintu naco ca gatanu wokora kugira abantu bakwizere nuko wewe nyene wokwizera ubwawe. Iki naco ni ikintu gikomeye cane, nuko nta muntu azokubaha nimba wewe utiyubaha. Iyo winjiye ahantu ufise icizere nubwo utavuga, abantu baca babona ko uri umuntu wiyubashe kandi bakabona yuko uri umuntu wifitiye icizere. Ariko mu gihe uzoba winjiye ahantu wiyumvira uti jewe sindi wo kumvirizwa canke sindi wo kwinjira aha hantu, nuko n'abantu bazoca babikubonamo. Ariko ico womenya nuko icizere atari ukwishima, ahubwo icizere ni ukwemera wewe uwuriwe. Iyo utanguye kwizera wewe nyene ubwawe, nuko n'abandi bose baca bagukurikira. Rero mwige kwizera mwebwe nyene ubwanyu, mwigire confidence, nivyo bintu biba byo bagirira akamaro. Mu gihe uzoba uri umuntu wifitiye confidence, nuko n'abandi bantu bazoca bakugirira icizere. Ariko niwaba uri wa muntu utifitiye confidence, nuko n'abandi bantu bazokubona nkaho umenga ntaco urico. None rero urabona ko icubahiro atari amahirwe, ahubwo n'ibintu bubaka buhoro buhoro, haba mu byo uvuga, mu byo ukora, ndetse wanashaka n'ukuntu wifata. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: mbega wewe uri kubaho mu buryo butuma abantu bakubaho, canke uri mu bantu basuzugurwa batabizi? Nimba ushaka guhindura ubuzima bwawe, uburyo abantu bakubona n'ukuntu wiyubaka, nuko ukora sabone kuri ukuri ku mafaranga, kuko hano niho twama tuvuga ukuri gufasha abantu gutera imbere no mu buzima n'urukundo hamwe n'amafaranga. Kandi wibuka icubahiro sico usaba, ahubwo icubahiro nico wubaka. Hama tukaba tuzosubira mu gutaha. Ciao ciao.